rega umwigeme twebwe abigeme b'abarundikazi dufise byinshi cyane dutanga birakunze kuvuga ko mu mahiganwa nkaya yo gucagura umwigeme muserukizi na cyane cyane mu karere harakunze kuvugwa ruswa y'igitsina. Reka ndabaramutse bakunzi ba Gitega Entertainment TV nkuko mubibona kuri ekra zacu turi kumwe na Miss Burundi ni Kelly NGARUKO. Tukuramutsa tugwani ikaze kuri ekra za Gitega Entertainment TV. Murakoze cyane. Kelly NGARUKO uno munsi twamuronse kuri ekra zacu kugira ngo atuyagire ibi nabiriya. Kelly NGARUKO urumwigeme muserukizi mwiza kandi aciye ubwenge wo mu Burundi w'ibihumbi 2022 turabona yuko ikiringo cyanyu kiriko kirarangira kiri ku musozo tukaba twibuka neza yuko mu mugambi wanyu mwatowemwo wari wo gufasha abafasoni bakiri bato mu migambi yo kwiyungunganya. Mbega uwo mugambi wanyu ugezehe muriko murangiza gute bivanye n'ikiringo cyanyu ngene kiriko kirarangira ariko kandi mutegekanya kubandanya mukora iki inyuma y'ikiringo cyanyu? Murakoze cyane nkuko muvyibuka nkitogwa nari naratanze umugambi wo gufasha cyane abapfasoni bakiri bato mu migambi yo kwiyungunganya. Twashoboye kubikora mu ntara zibiri mu Kirundo no muri Rare y'intara ya Bujumbura kandi ndaryohewe cyane kuba nshobora kubabwira yuko barabishoboye babigeme mwari mwaratinye mwari mwarasuzuguye barabishoboye mu kwezi kwa mbere twaragize akaryo ko kubonana turashingiranira intahe barateye imbere ntimushobora kwibaza kandi ndizeye neza yuko dushobora kubandanya twagura uyu mugambi no mu zindi ntara kuko ndizeye neza yuko abo bigeme barashoboye gutera imbere ariko ni benshi cyane bakicifuza kuronka akaryo nkako inyigisho nkizo n'uburyo nk'ubwo bwo gushobora nawo gushika kuco bari bipfuza gushikako. Ntitwahagarikiye ngaho turatahura neza yuko gutanguza umugambi ari ikintu kitoroshe tukaba dufasha n'abandi bigeme bashaka gutangura mu buzi kanaka yaba ari mu myuga yaba ari mu bundi buzi bita carrière professionnelle nawo nyene tuko turabategurira igikorwa ciza cyane cyo kubafasha nabo kubandanya biteza imbere gutahura akazi kandi gushobora nkuko twabivuze gushobora kuronka abigeme b'intwari gusa mu Burundi. Kugira ngaho mbega mwotubwira intamba mumaze guhura nazo mu kushira mu ngiro umugambi wanyu? Nibaza yuko twahuye cyane n'ubuntu bwinshi gusubya intambamyi ariko intambamyi nazo twagiye turahura nazo twaratangaye ukungene uko twahura nazo nuko twaronka nazo n'inyishu zo kuzirengera. Tufate mu ntambamyi twashoboye kuronka murazi neza ku muntu wese atanguye umugambi wo kwiteza imbere nta uri intambamyi yaba ari mu byo twovuga akora canke mu kuronka ababimugurira bikini n'ibindi ndibaza murashobora kuba munabinsumbya ariko umwe wese muri abo bigeme bagiye arahura n'intambamyi. Rero intambamyi nibaza ko nyamukuru twe twahuye nazo ziri kuba yuko badacika intege yuko muri ivyo bije novuga batamenyereye canke badafitiye inyishu kubereka yuko sivyo kubanesha sivyo kubica ahubwo ni kugira banakure barenze n'inguvu bari basanzwe bafise kugira nabo bazobera intahe abandi. Nibaza ko ariyo ntambamyi twashoboye kuba turonse niyo novuga nyamukuru. Ahasigaye vyose ibindi ni nkuko twamye turavyiga ngaha anye ubaye umwizigirwa muri bike uba umwizigirwa muri vyinshi. Rero ko twamaze kuba abizigirwa mu gufasha abigeme bake twe dushoboye ndizeye neza yuko atantambamyi izotubuza gufasha n'abandi bigeme benshi. Turabona ko abajeje gutunganya ihiganwa ry'umwigeme muserukizi ku rwego rw'igihugu baramaze gusohora itangazo bahamagarira abigeme bo kuyandikisha kugira ngo baje muri ayo mahiganwa. Mbega n'igiki mwobwira abigeme b'abarundi kazi bifuza kwitabira iryo higanwa ariko imico n'imigenzo mbetse n'ikibano bikababera intambamyi?
ico boba bipfuza cose gukora muri rino higanwa, yaba ari kugira bashoboye gushikana imigambi yabo kure, yaba ari kugira bashoboye gufasha abatishoboye, baheraho nyene iwabo, bahere muri iyo mibano, bahere aho nyene babaye, kuko ndizeye neza yuko aho babaye nibababera novuga nibababera intwari, nta nkeka ntibazobabuza kuja guhiganwa ku rwego novuga rw'igihugu, kuko bazoba bamaze kubona vy'ukuri abo bigeme ico bashoboye, kandi bazoba bizeye neza yuko bazoshobora kukigwiza mu gihugu cose. Iruhande y'itunganwa ry'umwigeme muserukizi rwego rw'igihugu, turabona yuko no mu gihugu hagati intara zisigaye zifise iyo ntunganyo, nk'uko twahuriye mu gikorwa waje gushigikira umwigeme umwe mu batowe mu ntara ya Gitega. Mbega n'igiki wobwira canke n'impanuro iyihe woha abo bigeme batorwa mu gihugu hagati canke mu ntara zo mu gihugu hagati? Murakoze cane, ndaryohewe kandi kuba natumiwe n'icegera ca kabiri ca Miss Queen Ngoma hano Igitega. Ikindi ico novuga yuko nobahimiriza kandi novuga nkabatera intege ni kubandanya aho bageza hose. Kenshi abantu ntibabona inguvu ziri inyuma, inguvu zo kwitanga, zo kwizera, zo kuguma ushikamye kugira ushikane ca ciyumviro wari ufise, ca kintu kumwe Imana igushaka kugushiramo igicapo. Ndifuza yuko umubano wawe ushika hano. Umuntu rero benshi ntibahora biyumvira novuga inguvu zose ziba ziri inyuma. Rero nje nobahimiriza ntibacike intege, ntivyoroshe ariko ni igikorwa novuga ni nko gutera imbuto, bazosigara barimbura vyiza cane, kandi mu bantu bose bazoshobora kubona yuko wa mwigeme aho uri hose watowe vy'ukuri warahinduye ubuzima bw'abantu. Rero ntucike intege, ntivyoroshe ariko birakwiye. Ku rugori wambitswe waratembereye ahantu henshi, birakunze kuvuga ko mu mahiganwa nkaya yo gucagura umwigeme muserukizi na cyane cyane mu karere harakunze kuvugwa ruswa y'igitsina. Kelly NGARUKO abivuga kwiki? Novuga yuko gushika kuri uno munsi Imana yaraturinze twebwe abarundi kazi n'Uburundi, kandi n'abariko barabitunganya ibintu nk'ivyo onye ntibigera biba, kandi turizeye cane dushimitse yuko bitazokwigera bihaba. Dushoboye kubandanya turinda abarundi kazi biwacu n'igihugu novuga n'imibereho y'iwacu, tukamenya yuko rega umwigeme twebwe abigeme b'abarundi kazi dufise vyinshi cane dutanga, tudakeneye kuja mu ngeso nk'izo onye. Turazi ubwenge, turakerebutse, turatahura, kandi turi ku kivi. Ntibikenerwa yuko turinda guca hirya no hino mu nzira zitabereye ngo kugira ngo turonke urugori, kuko urugori batwitsa ngo abaki abatega rugori. Rero novuga reka tugendere ubwo buntu twitirwa. Abantu baba bafise izo ngeso mu zindi higanwa zose biragoye kubabwira gusa ijambo, ariko nkuko nababwiye ikintu cyose utera uracimbura. Rero nobahimiriza kubandanya batera imbuto nziza, kuko niho bazokwimbura by'ukuri umusaruro. N'ahandi ico utera cose nta kibura, umunsi umwe muracimbura. Tubashimire cyane. Murakoze cyane. Reka tugukengurukire cyane wari kurakurikirana Gitega Entertainment TV. Elvis Nibitanga DJ Wezi ndakubwira ati wagize neza cyane, hama Miss Burundi ndagukengurukira cyane. Murakoze cyane.